hajya nasi ibintu biragoye umunsi nja Kenya umunsi gusa nagiye nkikiri mutoyi tu kugira ibi byose ubona biriko biraba simvo yiwanje tu igihe nari muri Kenya dumenga ntanguye kubabara kuko ufise ingwara arayirata no ufise inkuru ashaka kunsangiza urukundo nasanze rubaho era uyu papa wiwanje sinanzi ko afise umwana akuze ntavyo narinzi sinanzi ko mfise namushikanje ariko kwa kuntu amarezo sosio za WhatsApp Facebook uyu mushikanje uvuga witwa ngo umushikanje n'umugore wanje ntuzovuga ngo ndi mushikanje n'umugore wanje twaravugana by WhatsApp icakene nkamurungikira ko naramwikundira kubera yaranyereka urukundo kuko yandutiye abakobwa benshi abo twari kumwe kuko abo twari kumwe nyene nta rukundo ntibari bazi urukundo icarico ariko uyu yarageze naho tutabonana by phone yarageze akanyereka kumenga aranyitayeho nanje bituma umengo ndamukunda cyane nyine birashikanye ndamukunda cyane umwijisha mugateka nze hino i Burundi kugira ndamurabe tugira dukora ubukwe rero nazanye nino munyuma barabimbwira nanje mugati none gashatwa kinabimenye twamaze kubana kindi naco nohindura reka twikunda abakunzi ba INYISHU media kuri mukomukana nice behind camera kumwe na Bobo banje yagumasha ko gasinye ngo nice utamvuze turashwanya so guys no munsi ndi bazavuga ati ndakurikirana INYISHU media ndamubona INYISHU media umudada wowe ndazitira mumenyereye so reka tuyage nabo bumvirize kuko majambo numvise ku bandi bantu amankuru numvise atandukanye ariko navuga ati ukoreka nishikireho nibarize niyumviririze yuko ivyo bintu byo bari byo kubumsigenda umunyarusako so bitebesha sawa nice nawe urakomeye meze bombo ni mu mahaba ndindinde hani ego cyane sevye wanje rabi dore besho kujya musi yari asutse wasukuru ego cyane bitinye nasukuruye mva sa udatinze tuje bishamo kandi okay so besho ujya musi mwa kumwe n'undi mutipe n'undi musi kumwe n'undi mutipe bite hano biti kandi inuvyino nyataye mva umutima nawo mura yapfuye ngira ndakararanyumva bite ni sawa nkwe muri mudariko so gusa hari ibintu numvise sishaka ibintu mvimaje mu misha hari ibintu numvise kuri mwege babiri sinzi kari ibyo mwonyemera nkababaza vra ibiki kandi besho hari amakuru numvise avuga ati yuko besho wenda ndakuze mesenzi pleve yawe sinzi kuno meze sinzi kuno ubwirante we ma phone yanje mi phone ari babo twubahana so sinarinzi wowe ukuntu meze sinarinzi naho ndakona gusa muri quartier gusugenda kumbe nawe urafite ama private yawe nice umvise twese turabana umani kandi nize ko tamuntu adahoya okay guse nawe urahwera gusa hari guhwera no guhera gutandukanye hari ikintu mwamutse ubwo murababonye mu posteli ukuntu mukaje menga muraba boyfriend na girlfriend none ariko ku makuru numvise kuruse ko nsigaye iminsi mfise kubina abantu basigaye bavumisha bafise bavuga ati ko wowe n'uyu muntu Igishiki nagisaza nibyo ego nibabeshe Igishiki nagisaza ariko nje novuga ko atamakosa ndafiseko none musaza we yakubebesha nkuku zo bintu birapasa banzo nyishure boy bite wewe ni sawa bakwita nitwa Lavi okay none uko kuntu mufashe mushika wowe nabiri ibyo none bibajya he twikundaniye okay hari gukundana mushika baby biratandukanye nta kuntu yemu muba mukundana mushika uko kose kutumana ingofero yanje ndamwikundana nyene kumukunda mushika wese amakosa meya amapostere mugwa mufata nawo no hari ibintu dapasa mu buzima nintwe rero ushatse kuvuga ko tubigisha ingeso mbi rero niko mbatiba kandi sigiye numva
mbega hano musikiye muba nsiye numva musikiye mubana no kubana mu misi mwitege n'akana Gishiki nagisaza n'umwana cyane cyane rwose gose. mimi ko murashaka kabanze maserie byagenze gute Gishiki nagisaza aho ngati ko muba mu nzimwe ubu murakundana ego gukundana Gishiki nagisaza reference samakosa me uko kuntu mukunda biranatandukanye bigenze gute byagenze gute reka uyanyeshe umutima hajya nasi ibintu biragoye umunsi nja Kenya umunsi gusa nagiye nkikiri mutoyi tu kugira ibi byose ubona biriko biraba simvo yiwanje tu igihe nari muri Kenya dumenga ntanguye kubabara kuko ufise ingwara arayirata no ufise inkuru ashaka kunsangiza urukundo nasanze rubaho era uyu papa wiwanje sinanzi ko afise umwana akuze ntavyo narinzi sinanzi ko mfise namushikanje ariko kwa kuntu amarezo sosio za WhatsApp Facebook uyu mushikanje uvuga witwa ngo mushikanje n'umugore wanje ntuzovuga ngo ndi mushikanje n'umugore wanje twaravugana by WhatsApp icakene nkamurungikira ko naramwikundira kubera yaranyereka urukundo kuko yandutiye abakobwa benshi abo twari kumwe kuko abo twari kumwe nyene nta rukundo ntibari bazi urukundo icarico ariko uyu yarageze naho tutabonana by phone yarageze akanyereka kumenga aranyitayeho nanje bituma umengo ndamukunda cyane nyine birashikanye ndamukunda cyane umwijisha mugateka nze hino i Burundi kugira ndamurabe dukora ubukwe rero nazanye nino munyuma barabimbwira nanje mugati none gashatwa kinabimenye twamaze kubana kindi naco nohindura reka twikundanire abashavura bashavure Okay, hari ikintu ariko ndatahura avuga ati ko je nari muri Kenya ivyo nje numvise nari muri Kenya hama mu tuvugana by phone hama nje wo mu nibwo ati ko nje ndamurabe tukutane face to face kugira ndakwikundanire ko nari namaze kumulavinga urucu usanga bimeze gute kumbe uyu niwe yari umwana wa papa wawe nk'ivyo ntavyo narinzi urumva nararabe navuga ati uyu mudemu ashani waga sana yaranyica sana sangare muri stari wanyu niho yicaye na papa wawe reka je asha baba jukuntu natungu reka ni hatari gusa nyene kwera nene namwikundiye nyene ntaco vyambwiye nayafashe nk'ibisanzwe gusa nashavuriye papa wanje kwera none abavyeyi ko abantu binumva abantu babiharazi kuwe bose ngo ivyamamare muri kati avuga ati yuko kuvaho mama wawe na papa wawe bameneye ivyo bintu baci babirukana mu muryango bumwifata gutye ngo bako mu bayibisebo tunyene ego baratwirukanye ariko haje umuntu akwiruka haje inkoko yivunitse cayiga gucumbagira tunyene baratwirukanye canja mu buzima bwo gupanga urabona naho tuba ngaha hano dupanze turabana neza mu rukundo ntangera kandi turishimye nta kibazo dufise mana hari ibintu bitumvika ego kwishimana ikimwe ariko aka kantu kumagagaruka uyu muntu tusangiye papa ni musazanire mushikanje ikintu havyo muhora muyumva Femenya banyene busha turikundaniye ivyo vya Gishiki na Gisaza twarakwiye mu mutwe n'abantu bayivuga twegwe ntabwo tubivuga Okay, so none beshu reka ndakwaze wewe ndakugarukiko aha ugira panze none aha mwikarite abantu mubanye bababanye yo umvise ko bwati yajya mukobwa bana namusaze we nta kuntu ntabikuje na mu mutwe nta na kimwe bigutwaye nasi twabayeho kugira tuvuge kandi umuntu atavuzwe ntiyoshobora kuramba kandi uwaswe kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina cyane bazovuga baruhe tuzokundana igihe cyose ariko mana we i Burundi bwaheze n'isi yaheze okay none beshuwe ko nanda kuzi wiga ubu rero amasho wacu uheba nice narahagaritse ubu nyenje nzopambana n'umugabo wanje ndamfate neza cyane gose mana so nani bobo acha msuto baba acha msuto
umusobe meme ngaha wo papa na centrale. Okay, so none papa wawe nta ujya byifashe mwo gutwa ati abana banje bagiye kubana ubigenze gute? tunyene abavyeyi bararavye baravuga ati bareke baraduhebeye mu mama. Okay, reka mbaze besha. None besha we hageze hego mu nkuru mukobwa kandi yaje muko mukomeye. Hagira aho byara ugatwara inda y'umutipe. Umwana wanyu yozo bita gute? Ubazo kwitande uyu mutipe azomwita gute? Azonyita mama, amwite papa. Ndibaza urabitahuye. Uyaje kurumbazi nka je nice ifise musaza wanje. Umwana byaye je nyita ni mama ndogo ni mama nzi. Nawe okay, kya murafise ubuzima bwiwe rero izo nkuru nkeneye kumva je ndo niyo numvise kane ko ariko kose il faut que nishikire meze nka Toma kugirane menyera bwo bunamaze kubimenya ariko ndabona ko mwikundane vema Imana yibagirane bahezagire mu buzima bwanyu. Okay, none urafise akaje ko bwatizomurera umukobwa? Tunyene ndagafise gusa naho ntakishimiye gusa nibuke ko bizoza Kandi nice menye ko ubuzima butangwa n'Imana. Tubaho ko nyene yavuze tufashanya twese. Kebuke ni gorugenda. Cyane. None ariko wati naho ukora ikintu cyose atamigisha y'umuvyeyi ufise. Kare mu bwana nabugisha y'umuvyeyi mufise nta kintu mwoshika ko wumva gute. Imana izora bidukwiriye ntivyizoduhereza. Le fans ntaje mfise no vuga le fans numvise gusa amajambo navuga ati ko nice shikireho wirabira batipe ndabona ko ari mu mahaba ndizo mu tipe ramukunda mu demo bya hatari naho ari Igishiki nagisaza. So le fans bigiye kugira subscribe na comment zanyu kugira muhanure urugwaruko rwacu ni soso ko nabumeshe bakuru nzoheba kukubona byinshi duhurana byinshi. So guys ndabakunda cyane.